ijambo mfise uno munsi kuri wewe uri kuradukurikirana ku Nsamirizi ya Cankuzo TV rivuga ngo uwirata irate uhoraho. Nshuti yanje sinzi uno munsi ivyo wirata, sinzi ivyo urimo, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo wirata irate uhoraho. Ntiwirata ikindi kintu cyose ushobora kufise canke kuburi, oya ni wirata Imana yo yagushize aho hantu. Turabaramukije mwese muriko mukurikirana ibiganiro byacu abakunzi bacu nkuko mubibona murabona imbere yacu hariho umutumire adasanzwe, umutumire kumbure bamwe batazi, kumbure byo shika hakaba hariho n'abamuzi. Ego mukanya aca twidondora, murabona ko ari umushinga nashajije cyane aberewe. Uno musi rero twatewe iteka kuri kamera ya Cankuzo TV twakira umutumire mwiza cyane. Reka tumuhe umwanya kugira ngo nawe ace atwidondora atubwire byinshi ibyo agiye kutuyagira kumbure uno munsi. Murakoze cyane Nsamirizi ya Cankuzo TV, ndabashima cyane kuba mwanyakira no munsi. Amazina nitwa Pastor Ezekiel Miburo, nkaba naragira ubuntu n'Imana, nkaba ndumwe mu Barundi Imana hezagiye tubaye ngaha muri Kenya. Ndashima Imana rero kuba uyu munsi mwanyakiriye mukantomera, Imana ibahezagire cyane. Ego mu byanzanye hano ndumuvuga butumwa nkuko ndabikora mu ishengero, mpagarara ishengero mu Kirundi no vango inzu y'amasengesho ku bantu bose, a house of prayer for all people, kabiri ngahe Nairobi Kenya. Ndashima Imana ko Imana yanyizeye ikahanshira muri benshi bari ngaha muri Kenya. Ijambo mfise uno munsi kuri wewe uri kuradukurikirana ku Nsamirizi ya Cankuzo TV rivuga ngo uwirata irate uhoraho. Nshuti yanje sinzi uno munsi ivyo wirata, sinzi ivyo urimo, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo wirata irate uhoraho. Ntiwirata ikindi kintu cyose ushobora kufise canke kuburi, oya ni wirata Imana yo yagushize aho hantu, yo yagushoboje kugira ngo ukore ivyo bintu. Reka dusomere ijambo riri mu Bikorinto ba mbere igice ca mbere umurongo wa 31. Bibiliya iravuga ngo kugira ngo bibe nkuko handitswe ngo wirata turasubiramo Abikorinto ba mbere mu gice ca mbere murongo wa 31 aravuga ngo kugira ngo bibe nkuko handitswe ngo wirata irate uhoraho. Nshuti yanje uwirata irate uhoraho, uwirata irate Imana, ntirata abantu, ntirata ibintu, ntirate kuko ari ngaha ku isi, oya ni wirata Imana kuko ariyo yaguhaye impwemu zo guhumeka, kuko ariyo yagushoboje kugira ngo ushika ushitse. Kuko hari benshi bifuze gushika huri ariko ntivyakunze, hari benshi bifuza bafise inyota yo kuba nkuko we uri ariko ntivyakunze, ntibikunda. Abarundi bavuga ngo ivyurirana nivyo abandi baririra. Abantu baririra ivyo ufise, ariko wewe nawe ntiwirate kuko abantu banezerewe ivyo ufise, ntiwirate kuko abantu bakubona ahantu uri, oya wewe niwirate Imana yagushikanya aho hantu, niwirate Imana igushoboza, igucira inzira, ikwemera, ikuramutsa ukavyuka, ikaguha impwemu, ikaguha inguvu, ikaguha ubwenge bwo kwimvira kugira ngo ushike aho hantu. Nshuti yanje muri kino gihe abantu birata vyinshi, abantu birata vyinshi. Umuntu arirata ko yize ni vyiza, umuntu arirata ko atunze ni vyiza, umuntu arirata imodoka afise ni vyiza turabishima, umuntu arirata ipete afise ni vyiza turabishima, ariko jewe no guhanura ngo ntikibe nyamukuru wewe wirata. Reka wirata Imana yatumye uronka iryo pete, reka wirata Imana yatumye uronka amafaranga, yatumye uronka akazi ukaronka amafaranga ukaronka iyo modoka. Reka wirate Imana yaguhaye ingufu zo gukora kugira ngo ushike aho hantu uri. Ni wirate kuri muri Amerika, oya ni wirate Imana yagushikanye muri Amerika. Nshuti yanje ni wirate Imana igutungiye muri Amerika, ni wirate Imana ikugaburira uri muri Amerika, ni wirate kuri mwishira hamwe runaka, oya irate Imana yaguhaye kugirirwa amahirwe ukaba muri iryo shira hamwe ikagushitsa aho hantu. Nivyo vyirato no kubwira ngo wirate.
imbere yuko wirata ibindi bintu byose, imbere yuko wirata ibindi bintu byose, ni wirata Imana Data wa twese yo mwijuru yaremye isi n'ijuru, yimye ikibanza urimo abandi bantu, wowe ikakigushiramo ubwira ati Mana ndagushima, Mana ndagukengurukira, Mana ndagutaziriya kuko inzigamye, kuko inshoboza kuba nkiriho. Reka dusome muri Yeremiya ibice 9 umurongo wa 23 na 24. Bibiliya iravuga ngo uku niko Uhoraho agize ati umunyabwenge yoye kwirata ubwenge bwiwe, canke umunyenkomezi ngo yirate inkomezi ziwe, canke umutunzi ngo yirate ubutunzi bwiwe. 24 avuga ngo ariko uwirata ni yirate ibi ko yamenye akantahura yuko ndi Uhoraho, nkunda kugira imbabazi no guca iziroranye n'izigororotse mu isi, kuko ivyo ari byo bimpimbara, ni jewe Uhoraho mbivuze. Inshuti yanjye umvise ukwiye kwirata, wirata Imana, ni wirata ubutunzi. Ubutunzi burahera, ubutunzi burahera, kujya bwaje niko buzogenda. Ntiwirate inguvu zirahera, umuntu akabagoyigoye akabura inguvu, akabura icyo akora, ntashobore no guterura umutungi ikibido c'ilitiro 200, yahora aterura amabuye y'ibiro 50 zigahera. Ariko iyo ufise Imana, iyo wibuka ko hari Imana yaguhaye inguvu, iyo wibuka ko hari Imana igushoboza, inshuti yanzu urahagarara. Bibiliya ivuga ngo umunyabwenge ntirate ubwenge bwiwe, ntiwirate ko wize uzi ibintu byinshi, oya, ntiwirate Imana yaguhaye kumenya ivyo bintu, niwirata Imana yaguhaye iriya memoire ifata ivyo bintu bibiri muri wewe, niwirata iriya Mana ituma bikunda, ituma vyinjira, kuko hari abandi bantu ivyo bintu bitinjira naho bigishwa bari mu ishure, umwarimu yigisha kuva mu gitondo kugera ku mugoroba, ariko ugasanga umwana ntaco yigera afata mu bwenge. Ariko wewe gusa n'umwarimu ataravuga biba vyamaze kwinjira mu bwenge. Niwirata Imana yaguhaye ubwenge, niwirata Imana igushoboza kufata, kumenya, gutahura ivyo bintu. Bibiliya ivuga ngo umutunzi ntirate ubutunzi bwiwe, niwirate itunga kuko itunga rirahera, kuko itunga riragenda. Nshuti yanje ntiwirate ivy'ifise, niwirate inka, niwirate imodoka, niwirate imisozi n'imirimo ufise, oya, ivyo birahera. Inzige zishobora kuza zikabijya bigahera, imodoka ishobora kugira isanganye bigahera, imirima ishobora guporomoka bigahera, imvura ikagwa, imirima isi kanyiganyiga bigahera. Mwarabonye hari iwacu ngene imirima ibomoka, ibiraro bikabomoka. Niwirate ivyo ni ibintu bishobora kugenda, ariko niwirate Imana izobana nawe aho ujoza hose. Imana izoguma iri kumwe nawe, Imana izoguma mufitaniye ubumwe, mufitaniye urukundo, muzinanye muri abagenzi, kuko Imana izokwama ikuraba aho uri naho ugeze n'ivyo urimo, izokwama igushoboza. Ntizokundira ko umwansi wawe agutera, ntizokundira ko abansi bawe bakubira ngo bagufate mpiri, oya, Imana izoba maso kubw'ubugingo bwawe. Niwirate Imana, ntiwirate inkomezi ufise uno munsi, ntiwirate icubahiro ufise, wirate Imana yakiguhaye, wirate Imana yahagushize. Nshuti yanje ndaguhanura ngo nkubwira nkuko ijambo rya rivuga ngo wirate Imana imbere y'ibindi byose ubona. Ibi byose ubona, inzu, intebe, itapi, ibintu byose, amahera, amakonte, oya, ivyo bishire ku ruhande. Ubanze uvuga ngo Mana ndagushima ko wampaye ibi vyose, Mana ndakwirata wewe watumye ibi bikunda, watumye nshika aha hantu, watumye mbona ibi ndiko ndabona no munsi, watumye mbaha ahantu ndi uyu munsi, watumye ndi muri uyu munezero ndimwo, watumye ndonka abana, watumye ndonka umufasha twumvikana tubanye amahoro, watumye kukazi ngira ikiganza ciza, watumye iyi projet yanje ishikaho nagomba kwishika. Mana ndagushima. Wirate Imana vyose bizogenda neza. Bibiliya ivuga ngo ariko yirata ibi ko yamenye. Wirate ko wamenye Imana, wirate ko wamenye Imana.
kuzi ko Imana ari inyembabazi, ari nyabuntu, iteba kuraka, igira ikigongo cinshi. Wirata Imana ko idashobora kugusubiriza mu nkoko ibihwanye n'ivyo wakoze. Ubu ni wirata Imana ukamenya ivyo, uzobura umuhigwe wewe, kuko nta cyago kizokwegera ihema ryawe, kuko urazi Imana usenga, kuko Imana muri kumwe, kuko Imana igufise ku mugambi, kuko Imana izobana nawe mu vyiza no mu bibi. Ni wamenya kwirata Imana, ni wirata Imana kuko ari inyembabazi. Ntitwova ngo nta cyaha dufise, ariko kuko tuzi Imana kwitubabarira iyo duciye bugufi, Imana iratubabarira tweza. Ivyo vyirato vyawe uvyirate nshuti yanje, wirate ko wamenye Imana, wirate kuzi gupfukama, wirate kuzi kurira, ukaririra Imana utaririra abantu, wirate kuzi kwisonzesha, ukamara iminsi 7 canke 3 canke 2 utarya kubwo kumenya Imana. Abandi barisondesha kuko babuze ivyo kurya, oya koze kwisonzesha. Abandi barisondesha kuko barwaye kujya. Wewe wirate ko uheba ivyo kurya biri muri frigo, biri mu nzu, ugakubita ibipfukamiro, ukavuga ati Mana, ibi sindabihevye kuko atavyo mfise, ndabihevye kuko ngukunda, kuko nkuzi uri Imana nziza igira imbabazi, kuko uri Imana unyihanganira mu mafuti yanje, kuko uri Imana unyitwararika mu bunyantege nke bwanje. Wewe uri umuhigwe, ni wirate kuko uzi guterura ibiri jana vy'amabuye, ngo ufata umuntu mukaniko ukamusungaza n'ukuboko kumwe. Oya, ivyo ntuvyirate. Wirate kuzi gupfukama, wirate kuzi ijambo ry'Imana, wirate kuzi ico Imana ivuga, ivy'ijambo ry'Imana rivuga. Wirate ko mu bunyantege nke bwawe wubaha Imana, wizera Imana, wishimiye Imana, utishimiye ivyo kuri inosi. Nshuti yanje, ijambo ry'Imana rivuga ngo wirata Imana. Sinzi ahantu uri, sinzi ahantu ugeze, sinzi ivyo urimo, sinzi ivyo uriko wirata, ariko ndaguhanura mbicishije mu ijambo ry'Imana, nkuko ijambo ry'Imana ryabivuze. Ndarishimangiye ngo ureke kwirata ivya hano ku isi, wirata Imana yo mwijuru. Wirate Imana, wirate ubugingo Imana yaguhaye, wirate kuko wumva ijwi ry'Imana, wirate kuko wewe n'Imana mufitaniye ubumwe, mufitaniye imigenderanire, muzinanye, mufitaniye connection. Imana ivuga kumva, nawe ukavuga ikumva, kuko ivyo usavye irabiguha. Nawe yudodo irakugururira. Wirate ivyo nshuti yanje, wirate ivyo muri kino gihe ciherezo, wirate muri kino gihe kigoye cyane ca corona, aha abantu bose bahema ari uko bongerezwa impemu, ariko wirate ku Imana iguha impemu, uhema ku buntu, utaziguze, utazirihiye amahera, utiri urakoranya umuryango ngo ugufashe kugura impemu, uhema. Wirate iyo Mana ikubeshejeho muri kino gihe ku buntu, kuko iki gihe n'abanyacubahiro barihisha, n'abanyacubahiro ntibagomba kwegera aho abandi bantu bari. Oya, bagira ngo yangwa amahoro ku metero 2 canke 3, ariko wewe wirigora ramukanya n'abantu uko ushatse, uratwenga n'abantu, wibagira nuko hariho corona. Ni kubera iki? Wibuke ko hariho Imana wizera mu mutima wawe igufasha kandi ugahagarara. Imana iguhezagire, wewe wirate Imana no munsi, Imana iguha umugisha, wewe wirate no munsi, Imana ikwibuke muri kino gihe, wewe uyirata, kuko ngo abayizigiye ntibazomaramara. Abizigiye Imana ngo bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyizwa n'ikintu na kimwe. Iyo wizigiye Imana, iyo wirata Imana, naho ivyawe vyose vyohera, naho akazi kohera, uramenya ko Imana izozana kandi. Kuko usenga uvuga ngo Mana wewe wampezagize kari akazi, ndakwizeye ko nuno musi ugikora. Haleluya, Imana icubahiro. Wewe wizigiye Imana, naho ibintu vyose vyohona bigahera, Bibiri ngo naho imisozi yobombora n'inzuzi zigahera, wewe uraze ko hari Imana itururuza imiyaga n'ikiyaga, ati ceceka umwana wanje arengane. Uko Imana dusenga iyo yizigiye, Abisirayeli barayizigiye bageze ku kiyaga gitukura, bava ngo none tujya he? Imana iracinzira mu kiyaga. Abizeye Imana, Imana iracinzira mu bintu udashobora kuba, ukisanga urahantu wewe nyene ukibaza ngo mbega nahaciye gute, vyagenze gute. Ariko kubera ya Mana wizigira, kubera ya Mana wirata mu mutima wawe no mu mubiri wawe, ukayiratira n'abandi bantu, niyo yagucira inzira, niyo yagucira icyanzo, ugashika aho hantu
kigeze. Nshuti yanje, Imana iyo yirata irakugirira neza, iraguhuza n'abakomeye, iraguhuza n'ibihangange byo kwisi, iragushitsa ahantu, iragushikana ahantu abantu bose bakubona batari biteze. N'uwari yarakwibagiye akavuga ngo ngo naka ndamubonye, ngo naka namubonye, ngo ndamubonye. Kubera iki? Imana wizigiye. Nshuti yanjye, ahantu uri wizera Imana, wizigira Imana. Tugiye kurangiza dusenga Imana kugira ngo Imana nimba warayibagiye usubire uyibuke. Wibuke aho Imana yagukuye, wibuke aho Imana yakurenganishije, wibuke ivyo Imana yagukoreye. Uno munsi uyihe icyubahiro, wongera uzamura ijwi muri wewe uvuga ngo Mana ndagushima, Mana ndagukengurukira ko hari igihe wandokoye ukangirira neza. Reka dusenga Imana. Uwiteka Imana, ndagushimiye kandi ndagukengurukiye kuko uri Imana y'ubuntu kandi ugira neza. Utwibutsa, urabwira Mose ngo uze wibuke abana b'Abisirayeli ngo ntibaze bibagire ivyo Uhoraho yabakoreye bari mu gihugu ca Egiputa. Reka nawe ndakwibutse, ntiwibagire ivyo Imana yagukoreye, ntiwibagire aho Imana yagukuye, ntiwibagire aho Imana igushikanye no musi. Reka wirate Imana, ntiwirate ibintu, ntiwirate abantu, wirate Uhoraho yatumye wewe ubaho hantu uri uno munsi. Uhi Imana icyubahiro. Abantu mwahevye Imana, abantu Imana yahaye akazi mugakora akazi mukibagira Imana mwasenze kiriya gihe, reka musubire kwibuka Imana, reka musubire kwambaza Imana, reka musubire gutakambira Imana. Mubwete Imana turagushima kora ahantu hadukuye. Abantu Imana yagiriye neza ikarokora mu bihe bigoye, mu bihe vy'amagume, mu bihe vy'inzara, mu bihe vy'ubukene. Uno munsi murajya mugahaga. Nimwiba gireho Imana yabakuye kiriya gihe, reka musubire kwiratira ya Mana yabakuye muri iriya nzara ikabaha agahimbo no munsi, ikabaha ivyo kurya n'ivyo musigaza. Abantu Imana yateye iteka igakuza igashira hejuru. Reka mwibuke ko Imana yabakuye hasi, ko Imana yabakuye hariya mu cyaro, ko Imana yabakuye ahantu mutari kuziga ko mwoshika aho muri no munsi. Muhe Imana icyubahiro, mukubita ibipfukamiro, mwirate Imana yatumye mubaho hantu muri. Imana ibahezagire kandi bagire neza. Wewe wibutse gushima Imana, wewe wibutse gusenga Imana, wewe wibutse kwambaza Imana. Ndavuze ngo Imana kugirire neza, ngo Imana kwibuke naho yari yarakwibagiye, naho yari yaragize ishari yuko wayihevye. Reka Imana yongere ivyire rwa rukundo kuko nawe wibutse kuyirata no munsi. Imana iguha umugisha kandi kugirire neza mu izina rya Yesu Kristo nsenze Imana nizeye. Amen, amen, amen. Imana iguha umugisha kandi guhezagire. Ni Pastor Ezekiel. Nizere ko tuzoba turi kumwe mu bihe byose twibukanye ijambo ry'Imana rivuga, na cyane cyane mwa kino gihe cy'iherezo. Uhezagirwe cyane.